Yes nuko turi kumwe na Claude Kubwimana, turi kumwe na Chris abasanzwe baje bava muri agence de communication baravuga ni ikintu kitari kimenyerewe kumbure ko haba hakajyo abantu ko baronka bashobora kumenyekanishiriza ivyabo ku rubuga bimeze gute muri ko murahurumbirwa canke n'ubu harabo bikizazane. Nico gituma twaje ngaha kuri Radio Star FM kugira ngo bishobore kumenya abantu benshi. Ubundi nakubwiye neza yuko naho tumaze umwaka tugiye ahabona neza aho Payeje idushigikiriye naho haciye amezi 3 urumva yuko ico kiringo ni gito mugabo ni vyukuri baramaze nitwidoga ku bantu bamaze kutumenya kandi bamaze kutumenya bose bakira neza barashima rwose ama service yacu kumbuga ngurukana bumenye turiko turamenyerwa nk'ubo baciye kuri page yacu APCH TV umuvugizi urabona neza ko barakurikira Studio Camarades Voice kuri YouTube bariko barakira ku buryo mbere uyu munsi memere diaspora bariko barakira ku ma service yacu kuko bumvise yuko ama service ari meza. Tuko turaca ku radio rero no kuyandi ma rezo yose azobashoboka nivyo kuri vuba cyane Uburundi bwose bugiye kumenya meme n'aba étranger kuko mu ma service tugomba kuzotanga n'abanyamahanga baragomba kuronka ama service yacu kuko tuzokwakira abanyamahanga batazi neza mu gihugu ariko agence de communication rero ikazobafasha kumenya igisagara ca Gitega izindi ntara nayo niyo vole niyo service tuzoba turayifise muri agence de communication baravuga rero muri rusangi ku mbuga kugeza uyu munsi tugize kimwe ita evaluation mu mezi 3 tumaze tugiye habona ibintu bimeze neza cyane. Yes nuko turi kumwe namwe muraza kuronka kajyo ko kubaza ibibazo mufise kumbure kuri ibikorwa bisanzwe bikorerwa muri agence de communication baravuga ariko ahanyene tugaruke kwa Chris no muhinyanyuzi ariko akora na nino agence de communication mukorana gute Chris wewe n'ababituye no agence de communication ku gice cy'ubuhinyanyuzi? Murakoze ko mijambo ku gisata cyo guhinyanyura umuziki na studio novuga ati asha nta umuntu aratwidogera turafise ukuntu tubakira neza tukanarenza maze n'urugero nibaza nibikorwa byacu bariko bagenda babishima kuko kugera uyu mwanya turaza gushika ku kintu ciganwa rikorera bica bigacika nga mu gisagara ca Gitega. Nibaza buri muntu wese umuririmbyi yoca agumiza agashinge kuri 96 n'ibice bitanu kugira ngo aze kumva neza ica abandi bamujyanye. Ego. Yes nibaza ko ngaho tuza kuwashika ariko kumbure nimba hari abafisi ibibazo kubijanye na ino agence de communication ngeni ikora murashobora kwakura 68 gusa 3 amajana 91 68 gusa 3 amajana 91 mugaheza mugashikiriza kumbura ibibazo vyanyu ndetse n'intererano bariko ravuga ikintu kijanye n'umugambi Payeje wabashigikiye mbega mubona vyaje bifashiki muravye ibikorwa mwakora imbere yuko mushigikwa no mugambi n'inyuma muri ko murashigikwa no mugambi imbere yuko ngira ico mvuga ahubwo reka mbanze nshimire rwose nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi kuko ari we yiyumviriye yuko ugwaruka gogira ico rukoze kugira ngo ruterere mu iterambere ry'igihugu kuko yari yabonye neza yuko amaze kuganira no gwaruka hari ibintu bikenewe bijanye n'uburyo financement kugira ngo bashobore gukora imigambi itandukanye. Twebwe rero imbere yuko twitura Payeje twariko turakora mugabo twakora nabi kubera yuko nta bikoresho twari dufise. Rero aho dushikiye muri Payeje aho dutangiye umugambi turatanga plan d'affaires barayishima baraduhaye uburyo tari bwishi cyane mugabo atari nabake kuko bwashoboye kuturonsa ibikoresho bigezweho bijanye nibihe uyu munsi turimwo. Rero kunguko kabaye kanini ya cyane kubera yuko bamwe batwitura mu ntango tudafise ibikoresho bikwiye uyu munsi baronka ama service meza cyane. Kubwambere twari muri publicité gusa kuko twaja mu studio y'abandi bantu mugabo uyu munsi tukora muri studio yiwacu tukije turonka n'ibikoresho bige bifata amasanamu agezweho ibi vya kamera amapaleye photo bizana amasanamu meza no kuvuga yuko kabaya kukanini ya cyane ku buryo abantu ariho bafatiye mu gushima ama service yacu byukuri mbone akanya kakwiye akanya kabereye ko gushimira gose Payeje indongozi zayo haba ku rwego rw'igihugu rwego rw'intara mu makomine ingene badufasha ukuboko kandi nobu babandanya badufata
kuboko no kugira ngo ama service yacu aguma bemeza tuharonkera kunguko nka agence mugabo nabene gihugu bakira ama service yacu nabo nyene akunguko kahabe mbere n'igihugu kironka kunguko kubera yuko agence de communication nayo izoterera rikirafasha cyane mu kugira ngo ikigega cy'igihugu kuko tuzotanga amakori nawe kuko turi ku kivi tuko turahakazi urwaruka rero mfatiye ngaho kugira ngo vy'ukuri nshimire gose umugambi payeje n'abawushigikiye mereye kuri Sebarundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yes, nuko turaza kwakira telefone zanyu 6883 amajana 91 ari bibazo mufise mushobora kwakura canke mukandika ubutumwa bugufi kumbure mukanya tugaruka twakira telefone n'ibibazo bitandukanye mbere ko tuza gushika mu gice cya kabiri tuza kuvuga kwihiganwa ryateguwe na Studio Record isanzwe ikomoka kuri Agence de Communication baravuga. Yes, turacari kumwe namwe ni Star FM mwamaze kuvyumva dutangura ko twavuze ko ari kiganiro gishasha mbwiye kuzamura kurikirana kigamije kubabwira ibisanzwe birangurirwa ari muri Agence de Communication baravuga isanzwe ishikiwe n'umugambi Paege turi kumwe n'usanzwe arongoye ino Agence de Communication turi kumwe kandi n'umuhinyanyo zasanzwe akorera muri ino nzu ihinyanyura ikomoka kuri Agence de Communication baravuga ariyo Camarades Voice nuko turakira ibibazo vyanyu mushobora kwa mufise ni 6883 amajana 91 6883 amajana 91 ibibazo vyanyu bihawe ikaze mwebwe mushobora kwakura canke mukandika ubutumwa bugufi kumbure Claude Kubwimana abadufatiye mu nzira tubibutse ko turiko turabamenyesha ibisanzwe bikorerwa muri Agence de Communication baravuga ariko kumbura ubibutsa neza Agence de Communication baravuga ihari ryari iriko ifashikira ikoriki ihari kuva mu uyu mwaka twarangije 2023 niho yagiye ahabona ndabibutsa iriko irabafasha cyane kugira ngo abantu mushobore kumenyekanisha ivyo muri ko murakora ariko kandi n'abaririmbyi baririmba indirimbo zitandukanye by'ukuri irahari ku bwanyu.